Hello my people. N'abatara aba people mwese. Kuko aba people ngumengo nabayirimizi data atagira abo bavuga ngo ndabisaba people. Mwese ndabaramukije. Amazina ni Abel Ndwaye mukinyi wa cinema. Hama muri The CRAIZINESS nakinye nitwa Karoli. Habuze gato banyiti Karoli namba. Banyitwa Ornella Mutoni. Nkaba nakinye nitwa Marita muri The CRAIZINESS. Hello, umeze neza. Amazina yanje nyakuri ni Ishimwe Kersiadined. Nkaba nakinye muri The CRAIZINESS nitwa Anna. Nitwa Ndekeza Ivan. Nakinye muri The CRAIZINESS nitwa Iva. Ni Nabil Justin. Nakinye ndi Steve muri The CRAIZINESS. Amazina yanje nitwa Tumukunde Joseline. Nkaba nakinye nitwa Jenita muri The CRAIZINESS. Ibyandanze muri iyo reresi nuko nari umugore w'umupfakazi. Umugabo wanje yansigiye umwana umwe. Twabayeho mu bihe bitoroshe. Je n'uwo mwana kandi yari n'umunyeshuri. The CRAIZINESS nakinye nari mu boss nkoresha abantu ruguru kuva Ingozi ndabasangayo mu mirima. Nyene ndi mugwiza tunga nyene muravyumva kabisa murabona kandi konsa na mugwiza tunga. Hama nyene nyongera nkina ndumusazi nyene harabavye kubera ko nyene mfise ikibazo cyo gukunda inkumi cyane. Narakunze umwana kugeza yaho nsara. Ibintu mwene ivyo nyene n'ibindi hanyuma nongera ndakina ndi pasteri ariko nyene umugore ntabyishimire kubera ko ndi pasteri akavuga ati je mu rugo ebana sindakuronka ubwo pasteri bwawe sinshaka. Ibintu mwene ivyo nyene n'ibindi. Twari mu buzima butoroshe. Ndibuka kugira dushobora kurangana n'icyo dufungura. Akazi nakora kara ko guca ingero. Gusa umukobwa wanje Anna yarafise umuhungu bagendana yitwa Iva. Uwo Iva yaragerageza mu tuntu two saronse akatuzanira. Nanje narashikirwa mu vyazanye. Turabaho muri ubwo buzima. Nyuma umubosi nakorera yitwa Karoli aza kutubona n'umwana wanje aradushima. Amaze kudushima mugabo nko byagaragara ari yakunda umukobwa wanje aratwimura dukura ahantu mu caro atujana ahantu kuri centre. Turabaho ubwo buzima. Nyuma yaho yagarukirije aho yaratuzanye no mu gisagara. Tumaze gushika mu gisagara byabaye ngombwa ko numva bwa buzima nahozemwo nashaka kusubiramwo biba ngombwa ko mba umuhemu. Nangura kwibagira agaciro Yiva yatwereka tukiri ruguru. Nangura kumva menga no mugirira nabi kugira ndamegeze inyuma Karura bari waronka agaciro ariko nivyanyoroheye kuko umukobwa wanje yaramukunda kandi umukobwa wanje niyumvamo Karoli. Ariko naragerageza kumwereka ibintu byose ndamwekeye ko Karoli ari wakenewe mu buzima bwacu navyumva. Bice ngombwa yuko ngerageza gukoresha ingufu zanje shoboye zose. Maze gukoresha ingufu zanje kuko utinya gusubira inyuma kubera gukunda amaronko. Twaciye muri byinshi ndagambanira yaba Karoli naramugeze ko nandi ndamugambanira yaba Ana umwana wanje naribagisha ingano ziwe nangwa gukunda ibintu cyane gusumba. Yaba na Yiva biza kuba birebire rero nza kuba umugome nza kuguma niyumvamo ikibi cyane gusa ariko nyuma y'ivyo byose havuye nabwo mu bohero ryamimba kubera ibi nakora. Nuko niyo ncamake novuga iyo reresi. Bon nkuko mwabibonye rero nari umukobwa akundwa n'abahungu benshi. Ariko mwabo bahungu benshi rero nagenda ahura n'abahungu batandukanye mpereye kuri Iva, kuri Karoli gushika kuri Nolaske. Aho rero hari abazanwa n'urukundo n'abandi bazanwa n'ivyiza n'ibindi bibi byari bigeragezo bitandukanye. Rero gushika nko kuri Nolaske exemple Nolaske yarankunze atankunze by'ukuri ari uryarya bwiwe gushika yaho apfa. Bon Iva yaramwishe kubera ko yarangwanira bikomeye. Ndibaza mwarayibonye. Nakinye ndi umuhungu ndanye n'umukobwa mu nyuma bivaye n'ubuzima hivangamwe amafaranga. Haza umuntu yitwa Karoli aranyivanga mu buzima bwanje ashaka kugwanya urukundo rwanje. Mu nyuma no muvyeyi aza kubijamwo ntiyanezerererwa n'ibyo ndimwe n'umukobwa we. Mu nyuma bashaka no kunyica.
mwarabibonye ko naguye mu mazi ntabagwa n'umukobwa ntazi nawe uwo mukobwa acaja mu urukundo rugiyemo ariko bivanye n'urukundo narifitaniye nana ntivyigize bikunda yuko nomureka ngo nje mu rukundo n'undi muntu. Birahimba bica hiyo murazi yuko nabaye umusazi nisanze ndi umusazi ntazi kuntu nabaye umusazi. Amplisi rero umuntu yaciye akundana nana kandi nasanze ari nawe yangize umusazi. Kandi ari nabo bapanga plan yuko jewe mfite umwana cyasanga n'umwana n'uwiwe. Ewana byarambabaje cyane. Ku muntu wari we wese birashika ku buryo amaze kumva ikintu nka kijyanye ategerezwa gushwana byatumye rero genda gushwana na Noraske. Ivyo mwarabibonye ariko ntabwo nari nabigambiriye. Urebye jewe nta bintu byinshi byandanze muri The CRAIZINESS. Gusa ndibuka naragenda nkorana ibibi na Marita akaza kama deal mbi tukazikorana. Ndibuka ari igihe kiraho yaje kumbwira ngo hari telefone afise, iyo telefone akaba yarafise ubwoba bw'uko ana nayimubonana azohava amukeka ko ibindi bintu bikomeye kuri Sierra na Ivo. Ico gihe yaciye azarandiha arambwira ko bivanye nuko yari yamubeshe ana naza kumbaza nzoce ndabyemera. Nyine iyo deal narayikoze turarihana nyine birahera. So rero numva ahantu ariko arakora nabi bimunaniye cyangwa yageze ahananirwa yacanyikorako. Ivyandanze muri The CRAIZINESS nakinye ndi umuntu avuye hanze ndazasanga umuntu yasaze yitwa Karori ndamwumvira impuhwe ndamutora ndamuvuza biza kurangira dukundanye. Mugabo nkuko umuntu wese agira kahise ndasanze Karori afise abantu mu buzima bwe bigeze gukundana harimo umwana yitwa Ana n'umugore yitwa Marita. Vyaje kurangira rero Karori asigaye acinyuma cyane n'uwo mugore yitwa Marita. Muravyumva ukuntu biba bigoye iyo ubizi neza ko umwana akundanye n'umuntu noneho wa mugabo bakundana n'umwana we bikarangira akundanye n'umugore na nyina wiwe. Byari bigoye cyane ariko nyene mwiyo reresi harimo inyigisho zikomeye narakunda kurira cyane kuko yari inkuru iteye agahinda kumva umugabo yaguciye inyuma. Mu nyuma byaje kurangira Karori arakizwa. Amaze gukizwa rero aba umuntu yifokasinga cyane ku rushengero. Yari pasiteri aja kurara hanze akaduga imisozi biko biza gutuma intuntu y'umugabo nanje inyeca n'ubushuhe niki nanje ntangura guhinduka. Natanguye kumuca inyuma Karori n'umugabo yitwa Pare. Uwo muntu ari Pare wiwe bitewe nuko Karori atandongera umwanya. Haje kugera rero ikiza cyari muri Karori ikiza cyari muri jewe kimukira muri Karori, ikibi cyari muri Karori kimukira kuri jewe. Ko Karori yasigaye asenga tugapfa gusenga tugapfa gukora umurimo w'Imana. Nanje rero yagiye gukora amasengesho yiwe yaduze imisozi nanje nkaba nibereye kumwe na Pare mu gitanda. Sene ya mbere yangoye niyo kuba umusazi nkomeye ujya gusara ukomeye ni danger kandi yari aho bambwira ngo nirukanke mu barabara nkomeye kandi ngaca mbona abantu bose baranzi abanyeshuri bakanyiruka ko bambwira ati Yaberi yasaze ibintu byinshi yarangoye nyene ibintu mwene ivyo ko bikina. Hama haro n'indi sene yangoye iyi sene na nibagiye yangoye twariko turakina turi muri saro hama camamare acahaza asanga muri saro iwabo wa Marita hama ashashaka kunyica ashatse kunyica antera imbugita ariko kugurukundo sinzi ko ari urukundo Marita yankunda ntavyo nzi yaciye anyitangira aza imbere ngira yabonye yuko wari afise ibinyama binini imbugita itoshika indani acaraza aranyitangira baca bayimukubita ngaha mu mutima. Hanyuma rero acangwa ko ibaze 5 kilo ikuguye kuri umuntu nyene urumva ni danje nukuri natwe kuvunagurika nayo nyene yarangoye nyene ariko ndavuga ati nta kuni niko bimeze yaraje ngwa ko direct nyene no hasi ngo ba. Isene yangoye ni sene nigeze gukina muri season ya kabiri. Yo sene nari nagiye kuba kwa Karori yabana na Jenita. Rero vyasaba ko ndamutira mu kishako nari ndamushaka Karori kugira simbeho nabi ko nabona ati Ana ko atagihari sinifise cyo kuvugira ko nayimbaye ko era Ana none je bizoca bigenda gute bicaye bangombwa reko ngina sene yo kumuprovoka. Iyo sene rero bacibaneka ko nambara kanu kagufi. Ico gihe na kintu kigufi nari mfise pena nitwaje ariko nari mfise agakora ko munsi nyene camu nambara agakora ko nyene n'ishati.
bicaye bangombwa rero ko ndamuhagara imbere ngaza ndegere inyuma buhoro ngaca ndamwicara ko nk'utayibonye iyo sene yarangoye kubera ntibyari byoroshe kumva ko no kwizobaza ku muntu nibiranshikira niyo mpamvu ngira byangoye no kwizobaza ku muntu ngaca ndamwicara ko ngaca nshira umuhwi mu kanwa ngaca ndamutamika yo mana yarangoye vraiment niyo sene yagoye. Amasene yangoye muri The CRAIZINESS sinzi ko mwayibonye mukiyibuka ni sene ya kera cyane. The CRAIZINESS kitangura aho Dani yankwega mu ishamba bamfata ku nguvu bakaca baja kunzirikira ku ipoto narababaye fo gushika yaho bananyereka umukunzi wanje ngene bariko baramugirira nabi urumva ko cari gikomeye cyane. Arisene nakinye Ngozi isene bamboheye ku matiyo mwipoli mu mazi abana rya sene yarambabaje sana yaranduhije sana yarangiriye nabi naramaze ikintu cy'amasaha 2 ndi mu mashuka arenga nka 10 kubwo bukanye gusa narifise niyo sene ya mbere yarinduhije mu masene je nakinye novuga ko nta sene igeze ingora kubera ko nta masene menshi nakinye kandi amasene yanje ari yoroshe cyane. Sene ya mbere yangoye isene bankinishije naborewe hariho ahantu agenda borerwa umuhungu yitwa Iva ari we yari umu ex wana niwe yantahanye ngeze mu irasanga umugabo wanje ni hari ijya sene yarangoye cyane yaramvunye kuko na Karoli naramuguye ko cyane muvuna kuboko. Hama muri The CRAIZINESS shasha munyitege nyine ndenze kabisa ku masene meza ariko y'ubucuyi nyine ndicuyi kabisa ya bigore nyine bigira bimbone byose yaba ujya wo mu nzu y'abantu ujya yavuye yari mugasho ko nawe ndazi azombona rero gusa ikindi gihari nuko The CRAIZINESS ikurikirana yikinye hari umuntu yari yampagije cyane ndayaruganuko hari umuntu yari yampaye ndahaga nakina ubudarunganuko nyine ariko kutaruguhaga ko umuceri n'ibiharage nari impaze ubundi buhinga bwo kwa shetani. Cyo mwokwiteka kuri Marita icambenda n'abakomboye ikindi naco manze mutubabaje kwa twarabatebeje mu byatufuye ko burya sinemiragoye bisaba kwitegura bisaba kwandika bisaba igihe kinini twarabanyoteje mugabo twaje biri ku mashika hama uko munyitega nuko nigize kuva mu ibohero munyoro wanje seza guhera murabona n'igihe ni kinini hama ngagaruka mu yindi shusho nka Marita waho ndi musanzwe muza tamenyeko ndabahumuriza ku mutima muri The CRAIZINESS irabandanya kandi ije iryoshe cyane ku rundi rwego mugiye kumbona nahindutse ndundi muntu nibaza ko ari amatsiko muzabibona kandi muzaryoherwa. The CRAIZINESS ukuntu munyitega kurahambaye wenda nyimba filime yose yaheze nyimba aho ugeze wewe wabonye ko nari umwana mwiza asha ubu ngubu birakaze birayobeye ahubwo yitegana ugishika cyinshi ane cyo ndakubwiye kuko ndabikubwiye nawe ndayimaze gusa yaje mu yindi sura. Jewe ukuntu navuga ko mwonyitega muri The CRAIZINESS igiye gusohoka hari ukuntu nje mu ishusho nyene niyobeye ukuntu na Joe bwanje niraba nkavuga ati none iyi shusho nje mu ni jewe vraiment nje mu ishusho itandukanye nyene nka Steve ego icyambere cyo very sorry kubera ko twarabatebeje The CRAIZINESS yari kunzwe n'abantu benshi ariko nyene murabize mu kazi ko nta kazi kataburi ntambamye nko mwabivuze. The CRAIZINESS rero igiye kuza kandi vuba tumaze imisi tuko turayishutinga izoba ifite ishusho itandukanye n'iya mbere uko mubibona nakabanga nakaracyapfundikiye murindire gato muzobyibonera mu minsi mike. Murakoze cyane. Merci. murakoze cyane. Thank you so much. Urero icyongereza rero cyaje kubyinshi. Thank you so much. Ndetse kumenya byinshi ariko akunda kazi. Goodbye. Nakunda kazi. Ciao ciao. Nakunda kazi. Jezo ndabizi.